Yes nuko ikiganiro cacu kirabandanya ni Indundi hit show ikiganiro mumva ko kabisa gikomeza kugenda neza cyane mwamaze kuvyumva ko twavuye mu gice ca mbere ca kino kiganiro aho twatanguye n'indirimbo zitanu hamwe n'indirimbo imwe ya bonus track Adijo urugamba kabisa turarurembeje uno musi twabashikirije ni weekly top 5 igira 10 ya mbe hajya mu congereza ko wahatsinda ni 10 ya nanzi ngo nta birenze sihuri yesi nikundwi igira 10 ariko kandi indirimbo mwadumvise birateba never give up ndakwizigiye Double J ya Milo ya mutima wanje by Sandra ariko kandi twumvise indirimbo ya We Love Music bari kumwe nande haje We Love Music bari kumwe na Future Destiny ya ubona kabisa ko nayo yari indirimbo nziza cyane mugiye kuzikurikirana nako indwi yose no musituri ku munsi wa mbere wa kabiri kwa gatatu wa kane gushika kwa gatanu tudisezere nkuko rero mwamaze kudukurikirana ku mbuga zacu twababwiye no musiko tuzoba turi kumwe n'abaririmbyi bagiye hehe bari hehe bari ba kera sana je numva ndyohewe sana gusubira guhura nabo ariko uko twari tubiteze ntibaje bose abashoye kubona cover babone ko kabisa twari dufise aba special guests benshi ariko twaronse babiri nibaza karamateka harimwo umuntu umwiyabura na cangwara dogi kabisa yes nuko reka twumvirize ino ndirimbo kwanza ino ndirimbo nakunze sinzi impamvu nayikunze mugangira ni kubera ko mfise umutima w'ikigongwe cyane indirimbo birajana n'ikigongwe indirimbo iraba kuri babandi bavyara abana bakabihakana babandi batwazinda bagaheruka wa munsi nyene w'ikirori ntibasubire kubabona bagaca banyika ndoke iyo ndirimbo barayibatura iyi ndirimbo rero wonarira nimba vyarigezeho gushikira canke ari wabonye byabashikiye canke ari wabikoreye uzagusangaye canke ari wabikoreye uzagusubiye inyuma kugenda kumufasha nico gituma vraiment Imana impaye akana kabisa kukaba hafi ni kawaida kuko urumva utaye umwana ashikirwa n'ingorane nyinshi nico gituma ubona ko abana mwibarabara bagiye baraba benshi kenshi byava ngaha ugiye kubaza neza bajya abana bo mwibarabara sifuvye ko mutera ni abana baba baratawe n'abavyeyi abapapa barahari babone gake mu mama tumwana canke umumama uburyo bwo kumurera bikanga ego mugabo ntamutambane muri street nta mutaba baragumana kenshi abata urumva n'abapapa kabisa reka twumvirize indirimbo ni ya Smoll Dog ro pigme indirimbo yanditse amateka cyane mu myaka iheze turaza kugaruka no ku ndirimbo yise yaritaye yari kumwe na Sabi hamwe na Crazy Bright iyi ndirimbo yakozwe na F na Floris muri F Danit urejama vraiment iko wapi ndagarutse kabisa Smoll Dog nca ndamwakira muri studio niwe turi kumwe ngaha muraza kuryoherwa cyane abantu bamunsavye kenshi nizere yuko muri ko muratwumviriza ntimuze musuye kumumbaza kandi igisibo ca mbere ndagifuta ndakuramutse cyane bro umeze neza ya saluti sauti ya kirapere iyo ya kabisa umeze neza ndakuramukije cyane Jimani saluti Adijo saluti Indundi team saluti the big boss the big manager Pasteur bagenzi bagenzi muzinanye ugereranije haheze imyaka ingahe mumenyanye Pasteur bagenzi nta musani numwe batazinanye wewe nk'imyaka nka 10 n'ingahe canke nka 20 n'ingahe nka 12 nkuko mtu wako vraiment ujya ni mutama rwose turamwuba kabisa wahora hega muta ndahanyene waheruka ku radio ryari kuri radio kirti iradiyo yose je amaradio ni gake ndayaja ko kubera
biba bivana n'ibintu tuba turimo kenshi occupation urazi ariko ngaho nyine mu gisagara ca Bujumbura bumviriza cyane gose umva wowe bibaza ko amaradiyo yagutereranye canke ni wowe banakurondera umwanya wawe ukagorana oya amaradiyo je yarantereranye vraiment ca ivyo bitu weye wowe utaboneka jewe gusa atari twebwe tuja mu mizi hariya nyene tukimba nyene tukarondera umuntu kugira ngo tukuronke tuvuga ati uraza turonderera akantu nihanagura iyashu umuntu asanzwe cyane nimwe batwohura tukaganira ukabwira ibintu byinshi mugabo umuniga mwohura gute ko murabifunze utari handi nyene utagendera mu karere ki na bintu vyatari sinovuga ngo ndi busy canke ngo namasho busy kabisa amakuru y'imyaka rero meze neza turashima Imana kuba tugihema kuba dushitse ngaha kuri micro kabisa tukidagadura basa tukaganira namwe n'abakunzi bacu wowe wibaza ko ari igiki cyahindutse kuri wewe wigereranije no mu myaka iheze physiquement spirituellement mu muziki mahera mu physiquement kera wari ubyibushe kera wari wonze ivyo byose yavuze avuga icyahindutse n'iciyongeye ifresheri ntizari kirenga ubu ndavyeho usa n'amahera twe turabahasura umuhasura uno muzi ashobora kubavyuka afise igihumbi ejo kazovyuka afise ibihumbi 10 igeze kazovyuka afise ubusa igeze kazovyuka afise ijana urumva kwakundi nyene kabisa gigwa kakantu ngaha twumva urayibuka atari sana wavukiye mu muryango ukenye uri nyuma y'indi yose ku rutanu w'abatwa bumva bakwiganira niko gakogwa keza naba nkabonera kazoza kana kindero twigana joli bebe uri ka dimanche buri munsi kamitana tuja gusenga abana kava ukanganiriza kambwira ko kazopfa ari isugi ko nivyanka kazoba kazana kanya kubahwa nonza ati ala raminzo za kamikazi kawe nikazopfa ragahimbiri nkuko tubona benshi bubu babigenza imisi n'imibi isira muzunguruka bukumibura muhenda sokira mwinjira cyagitunzwe no gutongoza ati sheri naragupfiriye ntacyo nazokorera sikubesha ndaranda kurota ubundi ati hani nanje watevye kumbwira so kubesha ndaranda kwiyumvira n'ibidashoboka nzobikora urukundo rurakura so yahindutse nkare cyo ashaka aronka sinkubesha ubwiza bwa nyoko bwaheranye n'umusa gutwara inda nzagupfira kabisa iyi ndirimbo ngomba mbwire yavuye kuki kubera iki wayimviye kwandika ino ndirimbo wari wakozwe ko ni inspiration yazananye rapeur inspiration tuyikura mu buzima ibyo tubonesha amaso y'iwacu iminsi yose mwibarabara feelings ndishira mu kibanza cyabije bintu mbonye ni histoire ivuga ko mwigeme mwakuranye histoire ifatiye ku mwana ndiko nabwira uriko urabwira ariko uvuga ko nyina mwakuranye nyina mwari muzinanye arakura akubwira yuko kabisa azogendera iragi kabisa mu kirundi ciza bavuga ngo isugi azoguma ari isugi neza niko yarazi niko yipfuza ariko ubu kumibura muhenda imyaka iramuhenda so ikigabo kiramwinjira kabisa kiramuhenda n'ubu birahari bro abana bo bahendeshwa ibintu kandi utuntu dusanzwe gasanga arataye ibanga kumbe ntamenye ko yitaye mu byago nuko abatwaye inda cha kigabo kiba kirigiriye histoire iratusha cyane ku mutima urumva ko kabisa umwana asigaye ari imfuvyi ko na nyina ataje kugira amahigo yo kubandanya abaho se yaragiye umwana bayihereje ibarabara uratanze indirimbo nziza abantu bose bavuze ati ego iyi ndirimbo iradukozeko mugabo mu minsi mike baramubura Smoll Dog nanzireke twumvirize hano amahoro y'Imana ku bana bose birakanywe n'abase n'abagabo babo yaherutse gutera inda arahunga ntongeye kumubona ndacagusengera ndakubona mwibarabara wikoreye uduconga ku mutwe n'udukara mu ntoke umwana aragwaye Imana yakubona don't worry my friend ndacagusengera Flawless I've done it.
Yeah. big up sana bro. Thanks. Ibi si vyabo si bose bashoboye kuvyandika. Ikibazo ca Dijo urakoze indirimbo si iyi gusa warakoze nyinshi cyane zifite ama message akaze ucurapotera wagiye ariko ico kibazo hinga turagaruka ucishure manze nakire mugenzi wawe ngaha mumeze neza bro. Mumeze neza ga brad. Ninde hajya je banyita The Fire aka Kaya. The Fire aka Kaya. The Fire ndumva umuriro Kweli. Kaya is hot. The Kaya. ikintu nyamukuru gitumye no musi muri kumwe muri studio nico dukeneye kumenya twebwe ya je mbere sinomuvugira mugabo abajije twese anje ikintu nyamukuru ni kubera ari indirimbo yitwa igikombe twakoranye indirimbo yanamuryoheye na big manager gushika arambwira ati no ndirimbo ndayikeneye kurumva iri hariya ariko kandi twe tubiteze muri benshi umwengira niwe atari kuboneka mugabo kandi n'uwitwa Dr. J ntiyabonetse abariko badukurikirana bamenye ko ari iki cyatumye ataboneka sinzi mboje sinkunda yuko ubuzima bw'umuntu buba public mugabo ariko yagize ikibazo yagize ikibazo yaravyifuza gushika cyane gose asanzwe ari nawe muri iyo ndirimbo cyane gose nabo numwe mu baririmbyi ba kera bakoze byinshi kabisa kandi bimeze neza bakumbure nabo twari kuryoherwa cyane ashitse ngaha mugabo rero ikibazo cyo dugira twabonye afishe deja mwariko mwese umva nimba atashitse mugabo programme irabandanya icyumviro cyazanye nde kugira mushobe gukorana. Dr. J ni murejande wanyu umuntu wakuze ndaba je ndi umwana ndamara kuri televiziyo avuga ati ujya muntu je umunsi umwe tuzovugana kweri nzomuramutsa bikunde one day Dr. J aravuma amamedia kunagenda araduza bamwe yamanura abandi ngo bamwe barongera kukaduga abandi ukamana niko nice ariko tugaruke kuri ca kibazo twari twakubajije kugira ngo ngirwa ko n'ikindi gikurikira kubera iki wakoze byinshi kandi wari ku mwanya kiriya gihe hanyuma ukaza kubura habaye iki kuri Smoll Dog? Je kintu novuga ca mbere cambaye ko just namwe marabibonye ubuzima bwarahindutse ngaha mu muji bisaba yuko umuntu ajya mu zindi occupation kubera umuziki wa 2015 turetse na 2015 nyene uko imyaka yagira agenda byagiye birahinduka. Smoll Dog aca yisanga ahantu atabushoboza afise bwo kuba mu gisagara. Oya sigeze mba mu gisagara kabisa je nakubye ndi ngaha mu muji byasaba yuko ugenda mu bundi buzi umuziki ni wari gushobora ko kutugaburira kuturihira amazu cyari handi ugenda ubwira umuntu ngo nterera ngo bihumbi ngo bingahe umva izo nazo n'izindi story bugiyemo. Uno musi rero tumenye ko uretse kuririmba Smoll Dog indi mpano asanzwe afise akoresha mu kwinjiza uburyo niya ndeka waida occupation yiwanje ibi mubona ngaha hejuru ibijwe nivyo dukora ibi byose amakronishe gusiga amaprafo y'amajimsamu ibiki ibintu nyene ububati biki twarakubuze sha oya nana kimwe na hamwe nagiye niho ndi kabisa twarakubuze sha urabona kubura ariko akazi yari kuba karonka idiri yo ngani ni yari kugucika n'idiri uzajenga urabona ko ari kujya menshi kusa respect yakoze neza nta correction mwogira oya arabizi kabisa ariko uko kuntu nyene umuntu aba kubura donc ukabura nivyo uba wipangiye ati je ni nkaja muri yidiri ndi sinkeneye no kuri telefone ko ntogwa sinkeneye no mu biteramo concert ukayo ubufashe inzira ya gute. Oya urazi ino music yo ngahe Bujumbura burya nibake ni mwebwe nyene mu gifiso rya mutima wa journalism iri ku mutima yo gukunda igihugu yo gukunda abaririmbyi bo ngaha yo kubura impano tintigende n'abandi benshi bavuze ibintu babibereyemo ariko
naguciriye je nurumva kuva mu ntango kumenga urafise imyidogo urafite imyidogo abamenyesha makuru Smoll Dog uhora utera intambwe ukandikira abamenyesha makuru kababwira ko ugomba kugira ico ushikirije ntibakwiteho ntibaguha umwanya mbo urabona Didman n'ubu je nawe dukoranye interview nk'akarorero ya 30 minutes ugaca ufata ugaca ubikupa ugaca uvuza nka 5 minutes wewe kutubazo kuri wawe wenyine uba washatse ivyo navuze nyene umpaye mikro mvuge nimba udashatse ko ndabivuga ntiwari kumijya mikro sinatokanye navuze icimviro ciwawe nta politike nagiyemo nta muntu ninjiriye ugaca ufata kubera ari ufise manete ugaca kupa nk'ubu nkaca ndakwaka mikro turi abantu tugatubona ibintu tukanka kuja nta nduru media ubu ufise manete ufise modo pass ni wewe uyifise nawe no kwinjira mu bintu by'iwawe ariko ivyo bintu mengo vyarabaye ibintu je vyarambaye ko kanga kumengo nyene ni ibintu vyakubaye ko je nshaka kumenya ati bahije kubikupa wacu uvuga sinzonasubirayo oya diwe mujuranyite naho yoniganye naco nokora kandi n'umujuranyite azwi kandi akomeye cyane ubwo naco nokora umva mu bisanzwe yagusiguriye gute ti narishaka tuvuge umwanya muto niko kundi abantu nk'akarorero bo kubaza ari benshi ati Smoll Dog VP ati ngo tumva jini mu ndazifise ndimo ndazifise nafise album ndimo 12 zitarasohoka ziriho zirabitse YouTube mugira ikashi mugabo wozivuza mugabo ntabwo ziri en public urazikasha nyene nushaka ko abantu bazibona urana uwo mujournaliste arambabarije twakoze interview ya 30 minutes wewe ibibazo yambajije ariko aramponda wewe nijo yaciye agumiza mwe muri interview ariko araguponda hama je nanze byo nisiguye arabinyegeza none ari ku radio no giriki azamenye ibyo yandi nkamenya ibyo wandi none je ko ico gihe byaragukoze kumenya nko ku radio umenya gute ati bimwe wewe ari ku radio andi yari TV yari TV hari nkuko wewe umagara ati uraza ndagukeneye ndakubaza utuntu ugacumbaza nkaje inyuma kuri record kubera mu nyuma bize guca mu kiganiro agaca bikuramo birakubabaza bituma ucika intege byarambabaza cyane kubera twe nk'abantu baba bari mu muziki burya bavuga ati wona zisenze nyina burya ino game twe turayibona mu benshi ndabazi atari bashasha n'abashasha wagiye urabamenya kuko ndazi ko wagiye urakurikirana cyane umuziki ndakurikirana n'ubu sinagiye n'ubu ndi none ko umuntu avuga ati Smoll Dog yarabuze wo mwishuriki Jesi nabuze abantu benshi turahura mu matawuni ndiko nditigitiranye nditigitira mu budiri nyene mu budiri bw'iwawe kabisa kugira umuntu ariko surviving ariko nyene umuziki mu buzima bwawe no munsi ufise ikibanza kingana gute je umuziki niyo swingi wanje niyo maraso yiwanje jana kwijana niho nakubwiye yuko ata muntu umwe ashobora kuduhagarika kubera twe twandika ibiturimwo kandi nivyo tuririye kera igihe nakora umuziki hari ibintu byinshi byari bigoye harimo no kubeshwaho n'umuziki byari byoroshe uno munsi hari abaririmbyi bariko barakora akandi bemeza ijana kwijana ko umuziki ushobora kubabeshaho mu buzima bwiza urafise icizere cyuko ushobora kugaruka mu muziki ukabeshwaho n'umuziki canke nyene uvyumva nk'ibintu by'urusako ati umuziki nta kuntu wotunga umuziki uratunga abantu ariko burya abantu ntibatungwa n'umuziki abantu batungwa nakujya wumva ngo barafise amavyuzi ngo barafise ngo fan base ngo abantu ngo bakurikirana wagenda kuraba abantu bakurikirana usanga bariko babakurikirana kuri ajya ama video babaze kugira abantu abaronsi bi reka nakwereke niyo ndiko ndaja twe twabantu tubabuze turabafise mugabo kubera tuzakora ajya ama video ahabura abajeni just ajya ama video usanga harimo abantu batambaye keshi ama video usanga harimo abakobwa bariko batambaye izindi ntambo twese twe turimo bititura imico n'akaranga vy'uburundi haja udakoze ida video nta mavyuzu zo Florence mugabo rero nama ariko wewe uje guterera uje gukora bijya nyene kugira uzuro nk'amavyuzi kandi je byatari byo ndimo uje rero gukora mu buryo nyabaki uje gukomeza kujya nyene ntavyuzi ukeneye atavyuzi ukeneye amavyuzi jisha ngo mara kubaza umuraperi ngaho mu Burundi wovuga yuko afise amavyuzi Bface Bface muri radio musha mu rapeur
umukino ariko yipresenta nk'umuraperi okay rap yuda basi twebwe ivyatubwira bo umwe wese yashyize kuri mikro bo amusori ko ndinjira mu mwaramukuyeyo namushiramo namukura yari muri groupe la left namushiramo namukura we niwe wishira yikuye kabisa wihenze ukagenda gato ukahibongoza aba yikuye oya sigato bagahibongo mumara kubwira urabona kode z'abaninja mu baninja uko zikosa wowe nyine urisohora usanga wagiye wowe nyine nashaka umbwire umuntu umurapere abarapere wemera gusaba bane bari ngaha mu Burundi bariyo batararefta groupe nawe uvuga ati kabisa baracafise titre y'umuraperi aho ntabarikura aho buriko uratuma oya nkreyi ibindi ana beef none kubera ko mutinya kuvuga ishukuri urashaka kuba ari we yaje kuko mubanije nashaka kubavugira rimwe niwe yaciye aza kandi nibisigura ngo niwe ahari abo bande tabazi muri abo bahari aba ndashaka kuza nkavuga muri abo bahari jana hip hop ni culture ni kaca ni ubuzima tubayemo ni bwo tubyukiramo ni bwo twirirwamo ni bwo turyamamo haba kwambara haba byose umuntu byose acha ibyo bita umuntu atarati okay ngira injya z'abaraperi Didi mari sasa umwe natubesha na nyama bajya reka nakubwire na nyama bajya oya izo rega navyumvise kubarasta kubarasta abona ariko kubapere nabo usanga injya zabo ziriho nabo bazi kubera ijwi rigume riri nona Didi man bo we ndakuzi wewe energy yawe ntabwo ari energy ibesha ntabwo ari ibintu byo guca ku ruhande yego niko meze niko ndemurabizi nico gituma yenda kubwiye abaraperi kenshi ntuzobabona bari up niba kinakamenya bama bari down bama baricisha bugufi bama bari hasi kubera iki bo barazi yuko ubuzima ni fight ni life god ni fight ya every day muko hari abandi babona ko bashitse nazo zuritonde nabajya abantu rero abamaze kwiyerekana yuko bari kuri plafo bajya none ariko none uri kurakora nushaka kugenda imbere ugere kure nyene tubona kuri hejuru apana kugenda ngo nje hejuru y'abandi yande nje hejuru mwese afise mission hip hop ni mission ariko nyine ntabwo ari competition ntabwo ari competition ni mwese afise mission yiwe ariko kumenyekana nk'abaririmbyi ni sibibi nabo nyene baramenyekanye kandi arabarapere ba Tupac nabonye ko yamenyekanye bacha baramurasa umva rero ubu rapere ugira umenyekane witege gupfa oya nivyo nibisanzwe urufu nta numwe rudafata hip hop ni kwitanga ni ujya mu gigo wabonye Kristo yakoze ni ujya mu gigo wabonye ba Tupac bakoze ba Bobo Marley bakoze si ibintu byo kugenda uravuga hejuru je ngo ndakaze je rero ngira ntangure liste donc wewe urumva neza yuko wewe donc ubu rapere uburimwo kandi nikaca uyumva turatanguye na Smoll Dog cyo dukurikizande oya je sinavuze ko ndi wambere oya je ndatanguye nka jewe je nka nakubwiye hariho mbo uyu niti yo kumwe ubu ni umuraperi kandi ubu the fire ndashobora kumushira hejuru yabo bose uko urambwira bivanye n'ukuntu je ndamuzi kabisa eka reka ibyo tubireke ushaka kumenya kubwawe umuraperi abameze gute indirimbo ya Dr. J yitwa umuraperi yubahwe indirimbo niyo yampaye inspiration yo kwandika indirimbo yitwa igikombe umuraperi yubahwe ya Dr. J iyo ndirimbo harimo n'amazina wewe anavuga y'abaririmbyi yo ngaha mu bundi tubuzi kandi akakubwira ati mbo ndakubaza akabazo Didi man Fizo uramuzi acitwa ni Gasoro kera cyane Fizo akiri mugu wari umugu wa akiri Gasoro ni Gasoro mba niryo zina yasigura ivyarimwo yari OG ni Gasoro barabaraperi yari so ni ame so ni ame yego ni ame abana kibiribiri umubiri w'indani w'umuntu yari ni Gasoro original yari Fizo apana kuba umuniga kwisura
no mu vyiyumviro no mu cyose uvuga n'ibyo ukora byose usanga uri gangster usanga amaze kuba Burundian birahinduka bizo bisigura ko yagiye aratakaranga k'abaraperi. I'm sorry just turaze kuvuga jewe kabisa turaze kuvuga gusa rero gusigurira aho bose ubona ngo bavumye ku ma YouTube ngo bafise ama views ama fan base je ndababona nk'abaraperi gusa abaraperi bariho mu Burundi ariko je ndafise icizere canke ndifuza kubona umuraperi w'u Burundi nawe akora agatrending kujya ko abandi ba trending izo nyigisho mushaka ko zimenyekana mukamamaza iyo mico yanyu namwe bikagera kure tukamamaza umuco w'ikirundi umuco w'ikirundi umuco w'ikirundi nta bindi birebire twe tugwanira kuma muri kaca yawe none umuco w'ikirundi niwo ko watitutse navyo kurabona kabisa yes nuko urumva ko ufise ibintu byinshi sana Jumusumwe tuzogutumira utubwira amateka ya hip hop tuyage nyine kuvyo wumva wemera n'ivyo uzi atakindi kintu turiko turayaga Defy karibu cyane kandi kweli umujama afise ibintu byinshi avuga amajambo menshi twabivye turakwibagira umeze neza ariko ni sawa kweli kabisa Defy ninde yinjiye muri music ryari turagize amahigo no munsi turakwakiye muri studio za Indundi Culture niryo rya mbere je ndakumbonye ndanakumvise nshaka tumenyane n'abariko baratwumviriza bakumenye kweli je banyita Defy Ninjiye muri music kuva nkivuka. Kuva ku kwezi kumwe. Warakubitanye n'umugere wa rapeur nakuze ndavyumva sana. Kabisa. Hama uca wikora mu gahogo ryari. Bana uja muri studio ryari utangura guserura ivyiyumviro ryari. Je nagiye muri studio ntevye sana kubera kubura uburyo gusa nari mfise indirimbo nyinshi mu mutwe. Harageze igihe nyene naye mbona yuko ndonka udufaranga two kuja muri studio ndagenda ndakora ingoma ya mbere numvira ryoshe ndavuga ati indirimbo ya mbere yitwa gute? Indirimbo ya mbere yitwa ni Amarira warayishize ku ma platforms nga YouTube ntayiriko yahereye iyo nyene ndabani ashitse mu mutwe mubaniga mubaniga ngaho uburaje neza na neza kwanza mbwira ni Defy kuva mu ntari ya Defy kuva muri Kayanza muri Butaganzwa Kayanza ari kiraturemereye cyane Kayanza nimuzona yishobora Wino misi kuratwe oya sino misi guza Kayanza none bamatabike na dog arafise akantu ko mu Kayanza naho utabivuga umvugo canke ni direct uri umuya Kayanza ajya nyene Kayanza sasa tutayifanya rero nuko indirimbo yawe uragenda urayikode iyo basi ntawe washizeko gushika ubu nta ndirimbo yawe twobariza ngako uri YouTube kuri YouTube ndibaza ka indirimbo nimwe yobarizwako iwawe kabisa kandi urakora ndakora sana zisohora zikagenda muri flash kutazisohora nyene ngo uzishikiriza abarundi bijya vyiyumvira uba wafatiye umwanya ukanatangira n'uburyo abarundi barabikeneye hari benshi bihindura indirimbo za Smoll Dog zigishije abantu benshi cyane abarapere ndabubaha bivanye n'ukuntu mwandika rero gusohora indirimbo mukayigumana nka Dog igihe avuze ko afise album tutazi kandi rikashe kandi sana kandi rero ikindi kintu ni ibintu yafashe mu nyuma ubwa mbere indirimbo yahora zishira byafira hehe umuco wo kubika indirimbo ntuzisohore iki cyumviro kimeze gute harimo avantage yahe kubwawe je nkubwanje nibaza ari nko kubura uburyo wararonse yo muri studio gusa ntufise telefone ndayifise gusa hari ibintu nyene bigenda pole nshobora kuvuga ati iki kintu sino gitwara niruka nyene buke nyene gusa mugabo wa musi ushitse kirashika hariho kurindira uvuga ati ngiye kuba sindayigirira amasanamu kugira ndayishire ko ifise amasanamu sinzi rero wowe ico warurindiriye nico nyene ndindiriye ufise zingahe muri zingahe ugira usohore muri zo zose yahe wumva ko okorera amasanamu bwa mbere je mu bisanzwe mfise indirimbo zitanu nizo zitanu mfise zibiri nikoranye yandi n'amakorabo mu bisanzwe ndose uburyo zose nozikorera ama video kabisa je shaka Didimani abariko adukurikirana bamwumve nubwo indirimbo zabo ziwa dashaka ko twumvishe twe twagize amahigwe tukakuronka ukishikira n'agahogo wakagenda kandi kweli cyana sasa indirimbo ya mbere mfise yitwa Twendereye bashaka kuducishiriza ko nka 15 secondes
kaje kakerega niga kaje nk'umuriro gatega amatwi maze ubanza ukumvirize shika kagiye gukura ibibazo kirukana ibishavu muri uwo wese abifise yeye kururira the fire aka kaya akuna ubaya tunawasha fire na mina washa fire ujasi ndi umubaya mateka yanje naya nemeye nzabukeye kandi nzaniteguye ndabakura mike sinje fata buke ukabatari banzi mwicaye ni muhaguruke twitambira umuziki byo dukenyeje bitabuke ndabasavye ntimwiruke mutuze mu ruhuka kagumye bagumako kuko tugira ko twamaze kuhashika savye muhaguruke nimwombona mumeze uko nkaze ku muziki kuri beat ndatabuka abantu bagashwa baduka bamwe bakiruka abandi bagahababuka abaza kuntinya baze kuntinya kuri uyu munsi kandi ntibantinye bavuga yuko ndi umuboss ahubwo bantinye bavuga ko ndirimba gose kuko impano yo kuririmba je narayirose zino ndirimbo shakuyiririmbe wiyumvira uyitambe ntabwo ari uruhombo isosera nka bombo Yes, wafasha gakiti man. Nta kamwe brand. Nagomba kubesha. Rero bisakano ngo niba mufate nk'ubi. Ako kanyuma kamanga. Kanyuma ngo niba mufate nk'i. Kandi yavuze ngo nanemeye nzabuke. kandi nzahiteguye Mugabo kugira ngo niba mufate nk'umutunzi mufate nk'ubizi. ya auna iryo jambo barazigura ariho abandi baza kome defy atubwire umwamenyanye gute na Smoll Dog? Yes, Smoll Dog twamenyanye. Smoll Dog nakuze ndamwumva. Bana ndumufana wiwe kweri sana. Harageze igihe rero imyaka iraduhuza. Nanje ndabishima sana kuba twahuye. I'm sorry sinamuciriyemo Joe niwe yanyigishije igifundi. Yanyigishije igifundi. No tutangura kuzicakira sasa. Ngo gucakira inoti. Smoll Dog afise uwo yubaha. Nawe afise uwumuba. Dog umwanya usa n'uwadusize. Urabona ko kabisa twamaze kurenza kiminota ariko nyene baratwihanganira gato kuko urabona ko mu buhinga bw'ivyuma bya byanagoranye. Je ndashaka muzogaruke uko biri kose muzogaruke dukora ikiganiro cagutse ntituramenya neza twaciye kuri Smoll Dog wa kera turashaka kumenya Smoll Dog uno munsi ari mu biki aje gute yiteguriye gute gukora kandi mu muziki mbega ko waje hari support ufise bimeze gute ivyo byose ducire ku mayange ikitumye kabisa ugaruka uno munsi ninde yaguhaye ino motivation uri kushigikirwa nande muri ino myaka kandi ugize comeback? Je imyaka yose jewe respect sana pasteur bagenzi je ndamwubaha kubera je nta management ifise na support twebwe turi mama tukipapa twebwe muno muziki kandi je tuma ndakubwiye sirago y'ino muziki uzozuranahura twe nta hantu dukura amahera twebwe umuziki turirihira tukigira iki byose mugo umuntu nka pasteur bagenzi yumvise impano akavuga ati kubera iki none ino mpano wayicaritse Pasteur bagenzi abatabizi asanzwe ari the boss wa Indundi kirtira hanyene twicaye big boss manager kabisa umva kuri kushigikirwa nanye ni radio nje itumaje umusaza nawe turamwizeye jesha kumenya okay yamaze kukwemerera canke agasapotinga ni support bisanzwe ni abariko baradukurikirana kijya kibazo mubwiye wewe yiteguye gute uriko kuntu uje gufashwa uri tayari kabisa gukora Smoll Dog tukamubona hejuru canke n'ugomba kuguma wibereye hasi nk'umuraperi je nakubwiye je mfise album ndimo 13 yitwa Underground Kings iyo album harimo indimo zitwa ijisho rya gatatu ndimo yitwa data wa twese ndimo yitwa sigwanje ndimo nyinshi sana ndimo 13 zikirundi mugabo uko kuzinyegeza rero abo rero sinaze kubwiye okay turashobora kuzitora mwanya wose turashobora kuzitora ariko hariyo n'indi ndirimbo yatumye tubashira no kuri afishimwe iyo rero twitege iri kwikogorwa gute kugira ishike mu bantu neza igikombe kuyivuza mu yivuza n'ubunyene wavuze ko irahari mugabo kuyirondera biragorana sana ucu nadufasha tuyirondere mukanya tugende tuyumvirije ariko uco natubwira impamvu indirimbo zawe zigoye kuronka kubera ko tozishira habona umuntu wese yanditse kuri YouTube akazironka mbere unazishira nuko yandi ma platforms nka za Spotify n'ahandi kugira ngo akanoti kinjira
biriko bifira he zishireko kuko nibaza ko kuzishirako icyambere gushaka ntibitwara uburyo paraporo y'ubwo kuzikora gupostinga indirimbo audio ukavuga ngo uriko urakora ngo business yo kwinjiza amahera ku maviews ufise audio gusa sinzi ibintu we warahiye ntushobora gusohora indirimbo itagira video indirimbo itagira video none uvuga ngo uriko ngo hatarisha ngo ibintu ngo ariko none bagenzi ikijanye na video akubwira iki ari tayari kugukorera amasanamu bimeze gute twibira akabanga iyo ni banga giwanje nawe mugabo ni banga mugabo nta contract dufitaniye mugabo ko twakorana kera nta ribi ryarimwo kweri kabisa kandi uramwizera cyane mutazicizere kazobigufasha mugabo kandi twizera ati twebwe nibanga watubwiye twebwe twitega iki tuyirindire mu mezi angahe tuzobona amasanamu donc twebwe ugenda utubwiye icyo tuyirindira ku iyo ndirimbo ya je cyo nababwira gusa nuko je kweri umuziki 100% ndi ngaha waje ndi ngaha kubera n'ibiterabo muzovyumva je nyene nateguye apana ngo turindiriye ngo abanyarwanda ngo baraje ngo badushire ngo ibiterabo oya twebwe nyene wewe nyene umunyarwanda yaciye umugani ngo munye n'umupfu ni wafata hanuka iyo wafashije umuntu munye n'umupfu ni wafata hanuka akubwiye ugatoye akubwiye ugatoye rumazi nye n'umupfu ni wafata hano ni wapfisha kuva ndo ubwira abantu baze kugufasha mugabo wewe ajya haboze ni wewe wafata kuva ndemwa ipopo niko imeze twebwe tuza aho babaye ndwe tuza kigihungu ibi bintu kibikura oya ntabwo mugabo imbere yuko turondera indirimbo waduha gatoyi ibiri mu indirimbo gatoyi ya mu gikombe ino beat ni code ino beat irafuhiga kunda amagangster imereye cool apana ibigonde ino game ni fo ino fame message jabana nzira zibona iko ziri hot zinje dushaka kwiki ninje bapiga amahodi n'ubu bashaka tugende bahunga umukore bakobwa mukore aba bana bashaka kumera nkamwe babaraba mu maso ino rap gushika dukamya amaraso hari nika nsibona ngo dupupe tugera tuzunguruka dutamba nawe rushatse sagamba kirinde bundi buhide karugu kadugarigenda ku mico hamwe n'akaranga aho uvuze iki kirinde bundi buhide gahugu gato kagendera ku mico hamwe n'akaranga imyaka igihumbi n'iyindi bihumbi iyi ndirimbo muri bangahe ni wowe nande turi batanu na PUBG nawe PUBG arimo ari muri Uganda nawe yababaye ko batazi mu kiganiro yararirimbye mwarimo kabisa umva na ba rapeur ba kera mwakoranye muri batanu muri batanu the fire ni we mushasha kabisa sasa reka turondere ino ndirimbo dufashe tuyirondere duca tugaruka tuyivuza nk'amasegonda nka 30 duca dusezerana yes nuko kabisa indirimbo niyi twamaze kuyitora indirimbo yagise igikombe iyi ni account ya Smoll Dog guys reka ndababwire neza ingene mushobora gutora zino ndirimbo zose andika Smoll Dog na Geze ibiri hamwe imbere ucugira Pigme ino account kabisa ucuyigwako indirimbo ni igikombe by Negro Hustler Smoll Dog The Fire PUBG hamwe na Dr. J amaniga gusa indirimbo kabisa yubahwe sana turaza gufata umwanya tuyibasigire musigare murayumviriza neza ariko Dog kiganiro ntigiheze muzogaruke umwanya wose twe ni hotori muzogaruke ubu ni hotori mutagarutse ino ndwi kwanza urabona na Dr. J yagize ikibazo ntiyaje Dr. J yabaye neza muzoce mugaruka tujye vibe nimwebwe muzotubwira uko turi sawa duhereze umurongo abariko baratwumviriza bari babakumbuye bababaza ibibazo muririmbane kabisa babasaba indirimbo baririmbire bibuka zanyu zakunzwe nyine tujye show uwo munsi nawe ukeneye niho turi jana kwijana umuziki ni twebwe umwanya wadusize cyane reka tugushimire cyane wakoze kwitaba buno butumwa kabisa ndaryohewe cyane kabisa vuba cyane tuzaba turi kumwe cyane gose kabisa The Fire karibu cyane ndagukarabishe mu muziki
ariko kandi wakoze kwitaba gushika ngaha niryo rya mbere ugiye muri studio ku radio yego niryo rya mbere ahubwo muragize neza mwanya kabisa iteka ryose uzoga umutwibuka Murakoze sana. kabisa yes nuko agakanuki iteka ryose ahantu hambere wakoreye ikintu kabisa wifuza mu buzima ntibigera uhibagira kabisa yes nuko adijo ndagushimire cyane reka nanje ndagushimire nshimira abadukurikiranye ndetse n'abatumire bacu twizera yuko tunabizeza cyane abadukurikiranye tuzomenya byinshi cyane cyane ku mudiyo wa hip hop kuko urazi ko tubifatira hejuru ababizi bazoza babidusigura tubimenye reka tuje dusure kandi ku munsi w'ejo kuva aho twatangurira mwakoze cyane mwebwe mwese mwariko mutwumva muciye kuri 88.2 abari ngaha mu gisagara cya Bujumbura na mu ncungararo yaho na 9.9 kabisa nizera ko byari bimeze neza mwebwe mwariko mutwumviriza muri ngaho mu ntara zitandukanye ndetse n'abaciye kuri West 3 akaburungu Indundi kirutira akaburungu kombe